Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndabahaye ikaze muri aya makuru hagezweho n'aya mbere kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 23 Nyakanga 2023, aho turaza kwibanda kuri politiki hamwe n'ubutungane. Tugaruke ku bagabo babiri, General Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Perezida w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ntuze gucikwa, hari inkuru idasanzwe kandi igezweho muri iki gitondo tugiye tubashikirize mu kanya gatoyi, muraza kuyikurikira. Aho muherereye hose rero ndabaramutsa kandi ndabakaze, mwaba mudukurikiye muri mu Burundi, mwaba muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndabasaba rero kugira ngo ntimuze gucikwa, tubatoboriza byinshi bivugwa cyane muri politike, agateka kazira muntu, ubutungane, umutekano, inkuru zivugwa mu kibano biba byashikirijwe n'abategetsi batandukanye, bikorwa nabo, hari imirimo itandukanye, inama nshingamateka nayo tubandanya gukurikirana kugira tubagezeho byinshi biba byakozwe nayo. Hari byinshi rero biba bigaruka ariko twahawe n'amasoko yacu ari irya nino bice bitandukanye no mu nzego. Byose rero tukabitunganya neza mukabikurikira kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV, mudahwema agukurikira. Ishiramwe IDHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika nubwo yatsinze umwanzi we mukuru muri politike, General Alain Guillaume Bunyoni. Mu cegeranyo caryo co muri Nyakanga, IDHB rivuga ko hari indyane mu mugambwe CNDD-FDD zatumye Varisito Ndayishimiye ahagarika Bunyoni yafatwa nk'umuntu w'intakorwa ko muri CNDD-FDD, muhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu mu nyuma ubu mugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005 kubw'amasezerano ya Arusha yo muri 2000. Amaze kuba wamugwanya wa mbere, uwo mu generale yajejwe amabanga menshi ya leta harimo kurongora ibiro vy'umushikiranganje wa mbere, yarahagaritswe atabwa mu mvuto. Ariko IDHB ryo shiramwe rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD-FDD, rikanibaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu gihe bigaragara ko agomba kurondera uko atsimbataza intwaro yiwe. Ivyo byose nivyo tuza kugaruka ko byashikirijwe rero n'ishirahamwe IDHB mu kanya gatoyi, ni ku buryo burambuye. Siyo nkuru tuza kubashikiriza, ahubwo turaza no kugera muri bimwe kuri iyi nkuru. Ndagusaba kugira ngo fyonde kuri subscribe canke sabone ni utari wafyona ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mu cegeranyo ishiramwe IDHB ryise umwanzi yaneshejwe, iryo shiramwe risesangura imvo zatumye ihagarikwa ry'uwo mugabo yahora ari intakorwa ko muri CNDD-FDD. Nubwo ihagarikwa rya Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Ndayishimiye, n'abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano z'uwo mugambwe. N'indyane zo mu mugambwe kuko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise ari umwicanyi Gervais Kuca, agateka kazina muntu ngo karacaho nyangwa nka kera, niko bivugwa n'umunyapolitike wa kera yavuganye na IDHB. Kuva agihagarikwa byarabonetse ko Bunyoni atari karonderwa kugira ngo yishure ku ruhara yagize mu ihonyango ry'agateka kazina muntu, niko bivugwa n'uwo kuri kaminuza yavuganye n'iryo shirahamwe. Ati Bunyoni ntiyigijwe inyuma kugira ngo hakorwe ivyiza, yigijwe inyuma kubera ubwoba ivyaha yagirizwa byo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibigwanisha atafitiye uruhusha, gutuka umukuru w'igihugu. Muri ivyo vyaha byose nta na kimwe kirimwo amabi, kuboreza igufa abantu n'ayandi mabi yakozwe y'agatotezo ka politike byakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganje w'umutekano kuva muri 2007 gushika muri 2010 no kuva muri 2015 gushika muri 2020. Niwo mwihwezo agira. Batavuga rumwe n'ubutegetsi se boba babivuga ko iki? Kubwo batavuga rumwe n'ubutegetsi mu za politike nta bwenge bwoba bugiyemwe umuntu yibajije ko Bunyoni yoba akurikiranwa kumvo nyazo. Amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye ntafatwa nk'amabi na leta ya CNDD-FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi ivyo vyahavuye biboneka ko ari ukwironderera inyungu. Bunyoni rero ngo yarashitse kure mu guhemukira Neva, niko bivugwa n'uwahoze ari umunywanyi wa CNL. Mwe mu ndongozi za CNDD-FDD mu ntara yemeje ati Bunyoni ntazocirwa urubanza, agatomora ati ntazoshobora kuja kwisigura
imbere y'ubutungane kuri burya butunzi burengeje ngo ntibizokorwa kuko abanyamugambwe ndabazi ko barashigikirana. Indongozi nyinshi zo muri leta n'izo muri CNDD-FDD ngo zoba zitinya cane nta ICS yojanwamwo Bunyoni kuko yohava amena amabanga yabo. Bw'ico cegeranyo ngo ibiharuro vyatumye Bunyoni ahagarikwa no guharira ivumu abandi bantu bazwi ko bahungabanije agateka kazina muntu ngo ntivyari bishingiye ku mwitwaririko n'umwe wo gukingira agateka kazina muntu, ngo vyari bishingiye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bwo gutaha intege abansi biwe mu ntumbero yo kwiganzira ubutegetsi. Ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ngo kurusha uko vyahoze ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ugudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije ngo biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko vyigeze kubaho kubera ifungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange vyashizwe ku ruhande bisa nuko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD-FDD wo guhana bikekwa ko batavuga rumwe nawe agakingira abamushigikiye mu rwego rwo hejuru. Ndayishimiye ngo ntiyashatse gukorera ku gisata c'ubutungane nubwo biruko avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana canke mu gihe ahari abari kuba mutera igitsure kinini canke nihagire ico ashikiriza mu gihe ta nyungu abifisemwo. Ivyo rero ngo vyategerezwa kuba isoko ry'umwitwarariko wiwe cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashinga amateka yo mu mwaka 2025 n'ay'umukuru w'igihugu muri 2027 niko ico cegeranyo kibibona. Abikurikiranira hafi bavuga ko atari ivyo gusa muri CNDD-FDD ngo mu gihe Bunyoni na Nizigama ni Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yahoze ari umuhanuzi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu babaye batavuga rumwe na Ndayishimiye ngo ivyabaviriyemwo gusubizwa hasi. Charvendira ko buca batazira ndaskugarika wewe yahisemwo gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana kuno bucuti Ndayishimiye na Dirako buca nubwo igihe gito ubivanye n'ibiriko birabango muri CNDD-FDD nta kunwana nyavyo kwigeze kubaho guhamya baho gushigikirana bivanye n'ibihe mu ntumbero yo gushigikirana umugambwe ugume ubaho niko urwandiko rubibona. Urwandiko rero rutanga akaruru k'umuhisi Pierre Nkurunziza aho kunga ubucuti hagati y'indongozi zimwe zimwe kwahindutse inshuro nyinshi. Bamwe mu ntwazangabo nkuru harimwo na Ndayishimiye bari berekanye ko abo bahagaze muri 2014 kumugwanya ubutegetsi bwari bwahawe Nkurunziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye igendereza Adolphe Nshimirimana kanagura muri 2015 ni kuri urwo rwandiko rwibutsa. Ubugingo rero zifatwa n'akarwi k'abantu batatu bari bo Ndayishimiye General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi. Charvendira ko buca ngo ibihushanye no ku ntwaro ya Nkurunziza y'ingingo zafatwa n'ibihangange bishika 10. Ubudimanye bumuhari w'imbonera kure. Ico cegeranyo kiravuga kandi ikibazo c'imbonera kure kiri mu minwe bisa nkaho ari ikigwanisho kitaboneka muri CNDD-FDD kiri mu minwe ya Reveriyano Ndikuriyo nawe nyene ngasa n'intagondwa kubw'iryo shirahamwe. IDHB riribaza y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye ngazoshika mu vyo afuruguta ngo aho ari umushikiranganje wa mbere Alengiyome Bunyoni akaba rimwe bohero kuva ku itariki 8 Rusama 2023 y'umwaka kaburuka no kumvirizwa n'Senera na Hinyuzwa yemeje ifungwa ryiwe ry'agateganyo bantu bakaba bagitegereje ibizova muri urwo urubanza. Ariko rero twabahaye umwihwezo wa IDHB. Reka tubandanirize mu gisata kirabana n'ibitoro ibiciro bishasha vyashinzwe n'amazu y'ubwishingizi biraraza inshingishiramwe ry'abunguruza abantu n'ibintu. Ibihano bigiye kuzofatirwa amazu y'ubwishingizi adakurikiza ibiciro bishasha ku vyuma vy'amamoteri byatangajwe rero n'umunyamabanga mukuru w'ikigo kijejwe kugenzura amazu y'ubwishingirizi ARCA. Ishiramwe ry'abunguruza abantu n'ibintu mu Burundi ni Atrabu riratabaza rivuga ko habaye kurenza urugero mu gushinga ibiciro shigwa mu ngiro z'iryo ngingo ryatanguye kuwa mbere Nyakanga 2023. Joseph Tore n'umunyamabanga mukuru w'ikigo ARCA yamenyesheje mu kiganiro n'abamenyesha makuru mu gisata ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa gatatu ko inyuma yo kuvugana n'abegwa n'ico gisata bashitse ku ngingo yo kuduza ibiciro ku rugero rwa 44% kugira ngo nagurwe vy'ubwishingizi muri ico gisata. Ingingo rero yafashwe kandi yuko hatanga ubwishingizi mu kiringo c'umwaka harimo ushobora kuriha bice mu gihe byumvikanwe hagati
n'umukiriya nuje mu bwishingizi. Joseph Butore yasiguye ko bizogabanya ivyo kwimuka bikorwa na bamwe mu basaba ubwishingizi bava mu nzu baja mu yindi mu gihe hari ivyononekaye. Gutyo rero mu ndinganizo yabo nshasha utunenge turavugwa ku ruhande rw'amazu y'ubwishingizi nk'uko byashikirijwe na Butore. Hariho amazu y'ubwishingizi yafashe ibiciro abirenza ko kandi akandi kantu mu gihe ako kandi kantu gategerezwa kuronsa urwandiko rw'ikigo kijejwe gucungira ubwishingizi, kandi rero baragize n'amakenga mu kwemerera bagize ubwishingizi kuriha ku ngazi. Atarabuhure vuga ko vy'ukuri amazu y'ubwishingizi yanka kuriha make kandi ko yadugije ibiciro birengeje urugero gushika ku bice 85%. Umunyamabanga mukuru w'ishiramwe ryo kunguruza abantu n'ibintu Charles Ntiramibaga batanga akarorero umuduga wo kwiyunguruza mu bwoko bwa kwasiteri w'ibibanza 35 wahora uriha ibihumbi 932 mu mafaranga y'amarundi ku mwaka mu mice 4. Ubu uwo muduga uriha ibihumbi 700 yose hamwe kandi arihwa rimwe nk'uko ayo mazu y'ubwishingizi abiteganya. Ku bwacu ntibishoboka niko yiyamiriza ivyo biciro. Ingaruka mbi rero ntizibura nk'uko abimenyesha bene amamodokari bagiye kutazosubira kuri ayo mafaranga asabwa mbere bafata ingingo yo kutariha mu mazu y'ubwishingizi. Abandi nabo bagomeza amamodokari yabo mu mihana. Kabaje nubwo hadugijwe ivyo biciro ngo ntibirerekana politiki nshasha yo gutunganiriza abagize amasanganya, niko arongo ya Trabu agaragaza umubabaro. Kuri ico urongoye ARCA arahumuriza abavuga ko atakuzosubira gucerwa mu kuriha inshumbusho. Joseph Butore yemeje kandi ko mu mugwi umwe gusa ibintu bizosubira ku rutonde kuko abo vyega baronkejwe inyigisho zijanye navyo kandi ko atazobikurikiza bazohanwa. Abunguruza abantu n'ibintu boba ngo basaba leta guhagarika iyo nyifato ifata umwanya wo kwiga vyimbitse ico kibazo. Ibiciro vyaheruka gushirwa ko muri 2011 haheze imyaka irenga 10. Ibintu vyose vyaraduze ibiciro mu gihugu cacu kuva ico gihe. Niko umunyamabanga mukuru wa ARCA yagerageje gusigura. Hari gukamera mucoze igiturire kubwo abadereva benshi b'amatagisi. Leta ihejeje guha akanya keza abapolisi umwibarabara kugira ngo begeranye amafaranga menshi ku biciro bishasha ngo nta numwe azoshobora kuriha ubwishingizi. Bizoba ngombwa ko tuvugana n'abapolisi mu gihe habaye impinduka kandi hari kimwe kigaragara ngo ntituzoreka gukora. Abategetsi ngo bazotora ubuhinga bwabo natwe dutora ubundi ku ruhande rwacu kugira ngo tubacemwe, niko bisigurwa n'abakoresha amatagisi mu gisagara ca Bujumbura. Ntitukibona akamaro k'abashinga amateka baguma bicaye mu kigobe ku cicaro c'inama nshinga amateka mu gihe leta iriko yarabanyanga agatega kacu ngo ategerezwe gutanga ibihoho. Abo rero akaba ariko bashikiriza bagaragaza ko badafashwa ivyo bibazo birabana n'ubwishingizi. Aya makuru yacu rero tuyasozereye ku nkuru ivuga ko yanditswe mu kinyamakuru Jimbere. Amacupa atari make y'inzoka yo mu bwoko bwa kike yamenaguritse mu isanganya ry'imodoka hari ku muhingamo w'ejo mu masaha y'isaha 12:30 z'ijoro, aho imodoka yo mu bwoko bwa Fuso yari itwaye ibinyobwa vya kike yatembagara bitewe n'icika ry'amafire. Uko rero abimenyeshejwe n'abari muri ico kibanza, iyo modoka yatanguye kwanka irenganye irembo ry'ikirimba c'umukuru w'igihugu warayitwaye, maze kubona ko bitagikunze ko hagarara acagonga umusozi w'ibivu uri imbere n'ubunywero iwabo n'abantu kugira ngo ntihave yirara mu bantu. Narirya hari abantu benshi imbere yaho muri rompwe. Twamenyesha ko iyo modoka yari yuzuye amacupa menshi y'inzoga yitwa kike kandi nta muntu yahitanywe n'iyo mpanuka uretse umushoferi yababaye bisanzwe kuko modoka yatembeye ku ruhande rwiwe nayo amacupa yamenaguritse. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikiye aya makuru twari twabateguye muri iki gitondo. Ndagusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye muza gukurikira kuri iyi mbonesha kure. Bane bahezagire.